Reka dutangure tubaramutse mwese aho muherereye mu mpande zine z'isi, twongera tubaha ikaze mu kiganiro ijwi ry'abiwacu, ikiganiro musanzwe mutegurirwa mukongera mugashikirizwa nanje Inosa. Haraheze ikiringo kingana n'imyaka 20 abarundi bashitse mu gihugu ca Australia. Uyu munsi kimwe mu byo tugiye kurabira hamwe ni mu bikorwa abarundi bamaze gukora canke boba bariko barapanga gukora ukungene muri ico gihugu bahabaye. Uyu munsi rero abatumire dusanzwe turi kumwe hano muri studio zacu ni abatumire bariko barakina filme mu rurimi rwacu rw'ikirundi basanzwe batuye hano muri kino gihugu ca Australia. Tudafevye rero reka tubakire muri studio zacu ubwa mbere na mbere batangure kuturamutsa duhereye kuri uyu mushinga ntahe yicaye hano abanze atwidondora tubwira amazina yiwe. Ndabaramukije mwese muri mwe muradukurikirana hano muri kino kiganiro cacu. Ku mazina yanje ni izina bita Jupiter. Niryo zina mu busanzwe bamenyeyeho ku bantu benshi, ku bantu bashobora gukurikira kuri channel yacu ya Ndaho TV. Muzosanga iryo zina ari ryo rimenyerewe cyane, ariko ku izina ry'ikirundi ry'abavyeyi banyita Ndamuhawe n'Imana. Hanyuma Ndamuhawe n'Imana mbega yoba yubatse, yoba akora iki, muri make ninde? Jupiter ni umugabo yubatse, afite umudamu, afite n'abana babiri. Yego. Tubanye neza. Yego. Maze imyaka 5 nubatse. Yego. Ntabwo rero novuga ati ibintu ntibimeze neza. Bimeze neza kabisa, ndabishimira Imana vyose. Hanyuma Jupiter yoba avuka hehe mu gihugu c'u Burundi, akomoka hehe muri make? Mu busanzwe jewe ndi Umurundi, intara ya papa ni Bubanza, intara ya mama ni Kayanza. Mama wavuka mu Kayanza? Mama wanje ni Umunyakayanza, papa ni Umunyabubanza. Hanyuma Jupiter yoba amaze imyaka ingana gute mu gihugu ca Australia? Ndamaze imyaka 13 ndi muri Australia. Ubu naho reka turamutse umutumire wacu agira kabiri, twongera tumuha n'ikaze kugira ngo yidondore abariko baradukurikirana. Murakoze cyane. Je banyita Ines Kelly muri movie. Amazina bahawe n'abavyeyi? Amazina yanje abavyeyi banje bampaye nayo banyita Nyota. Yego. Iryo zina ryo wanje abavyeyi banje bampaye. Mugabo ry'ikirundi? Ry'ikirundi ni Marceline. Marceline Nyota. Amazina meza cyane. Mbega Nyota yoba yubatse bimeze gute? Oya, ntabwo nubatse, gusa mfise abana babiri. Umwana wa mbere afise imyaka 12. Yego. Hama uwa kabiri nakwija ameza 9 uyu ku kwezi. Ntabwo nubatse. Numva ari byiza cyane. Hanyuma Nyota avuka mu Burundi? Vyukuri urumva nyene mvuga nyene n'ikirundi, urumva mvuka mu Burundi nyene. Ariko murazi ko ari twasabagiye turi hose. Je mvuka mu Burundi. None mu gihugu c'u Burundi wovuka mu yahe ntara? Nukuri je ntabeshe, mvuka mu ntara ya Bujumbura, komine Kanyosha. Komine Kanyosha. Ahantu heza cyane ndibaza benshi musanzwe muhazi. Hanyuma Nyota muri kino gihugu ca Australia bahamaze imyaka ingana gute? Nukuri ndahamaze imyaka 6 gusa, urumva ko nyere umushasha. Ntabwo uri mushasha cyane, imyaka 6 ntabwo ari ndi mushasha. Sawa, murakoze cyane kuturamutsa no ku myidondoro yanyu muduhaye. Ubu rero reka twinjire mu kiganiro cacu nyezina, ikiganiro catumye dukorana kuri uyu munsi. Murazi yuko icatumye tubonana ari ibijanye n'umwuga wanyu wo gukina filme mu rurimi rw'ikirundi musanzwe mukora. Hanyuma Mr. Jupiter, Ndaho TV gitangura kudushikiriza ama introduction yuko mugiye gutanga gukora bino bikorwa. Ni wewe twabonye muri interview ya mbere canke introduction ya mbere. None mu gihe mwariko murategura kugira ngo mutangwe gushikiriza abarundi bene wanyu ibiganiro nk'ibi,
ubwa mbere na mbere ninde muntu yazanye kino ciyumviro cabaye iciyumviro cande muri mwebwe tubona muri iyi groupe yanyu? urakoze cyane kw'ico kibazo. Mu by'ukuri ikibazo kijanye na Ndaho TV cyangwa mu buryo turimo turakina amareresi y'iwacu, Yego. ntabwo novuga ngo cabaye iciyumviro ciwanje, ahubwo cabaye iciyumviro c'abantu benshi, kuko burya Ndaho TV ntuyibone kujya, Yego. ifise abantu bayo bayijejwe kandi bayikurikirana kandi bifuza iterambere ry'uwo mugambi wa Ndaho TV. Yego. Kuri ubwo rero sino dondagura ngo buri muntu ngajejwe iki niki, ariko ico novuga ndibaza uko imyaka izogenda yegera imbere, Ndaho TV igenda yaguka, niho muzoshobora kuzomenya aho igitekerezo cavuye. Ariko abarundi baramaze ngo ntangabo zitagira umutware. Uyu munsi mbega hamwe umuntu ari mu Burundi, Tanzania n'ahandi hari hose mu mpande zine z'isi, yovuga ati ndifuza kuganira na president canke representa wa Ndaho TV, uyu munsi ninde aronderwa, ninde ashobora kubazwa ibibazo vya Ndaho TV? Kuri ico hariho abantu bajejwe kubaza ibibazo no kwishura ibibazo byo kuri Ndaho TV. Muri abo bantu sinovuga ko ndimo, ariko hariho ama contact kuwo bashaka kubaza ikintu na kimwe kijanye na Ndaho TV. Ni ngaho novuga ati Ndaho TV irafite manager, irafite ubuyobozi n'inzego zijejwe gutunganya no gutunganya ibibazo by'abo bantu. Ndavyumva kandi ndabitahura cane. Hanyuma kuri mushiki wacu Nyota yavuze yuko kitaba cimviro c'umuntu umwe, ariko cabaye iciyumviro c'abantu benshi. Ubwa mbere na mbere wewe nk'umwigeme canke nk'umumama nk'uko yavuze yuko ufite abana, umaze kumva iki ciyumviro bakigushikiza, canke nawe umaze kwiyumvira yuko mwokiganira mugatanga gishira mu bikorwa canke mu ngiro, wewe nk'umuntu w'umumama wavyifashemwo gute bivanye n'ukungene abamama kenshi b'abarundi tudakunze kubona baja mu bintu nk'ibi? Wewe impamvu yo yaratumye ubijamwo niya? Kweli murakoze cyane kubona mumbajije ico kibazo. Kweli kuba nariyumviriye kweli kuja muri ivyo bikorwa, ndazi si benshi babishoboye kandi si bake batabishoboye. Jewe kweli ibintu ngera byangiye mu mutwe ngera kuva kera, gusa nari nabuze uburyo bwo kuntu no bitangura. Urumva uvuga yuko ari ingabire yawe? Urumva ari ingabire y'uwanje, ni ibintu niyumvamwo n'ubu ngira nciyumvamwo, numva ko bizonangora kugira ndanabivemo. Kweli baje kubimbwira byarandyoheye, biratuma yuko mvuga ati reka tubitangure kugira tuzamure Uburundi bwacu, kugira Uburundi hariho benshi baba batazwi kandi turi abarundi. Nk'ubu twebwe ngera twaba dusa nuko abarundi turi inyuma y'abandi bose. Kubera iki? Kubera nidushaka kugira ne kwiyerekana abo turi, gukora kugira tufate amaboko yacu tuyakure mu muzu, dukore ibikorwa vyerekana imico yacu y'ikirundi. Uri hajya ashaka kwerekana ko umenga n'umuzungu atari umuzungu, ukeneye kwerekana ko uri umurundi, ukeneye kwerekana karanga k'abarundi, ukeneye kwerekana ico Imana yaguhaye kugira ukorere igihugu cyawe. Jewe kweri nga kugira nkorere igihugu canje c'Uburundi. Ni vyiza cane, abantu nkawe turacabakeneye mu community yacu. Hanyuma kuri Miss Ajouter, burya igisuma ntigifashwe cyane rwose. Isiguro mwaduhaye yumvise, ariko jewe nza kukubaza ibibazo hanini mfata nk'uko ari wewe uri president muri kano kanya w'iyi timu yanyu, kuko nk'uko nabivuze muri introduction ya mbere, ni wewe twabonye, ni wewe waserutse. Nashaka kubaza rero, mumaze kuja hamwe uwo mugwi kugira ngo mutangure ivyumviro vyanyu kubishira mu bikorwa,
ntihabaye ikibazo cyo kuronka abakinyi woba wifuza cyangwa mwifuza kuzokoresha muri ivyo bikorwa byanyu bigiye gutangura bivanye na cane no kungene aho tuva abenshi bikorwa nkibakunze kwibona yuko umuntu aba yabuze ico akora canke umuntu aba atanderagira canke umuntu aba ari umuntu ashira isoni ibintu nk'ivyo ntabwo byabaye ibintu bikomeye kugira ngo uronke abakinyi mushobora kuzokoresha ivyo mbikubaza bivanye n'ubwinshi bw'abantu mbona mukoresha amafilime yanyu coba ari ikintu ca kubereye icoroshe turabizi ku isi nta kintu coroha kandi buri kintu cyose mu by'ukuri gifise ukuntu gitegurwa novuga yuko harimo challenge nyinshi kandi abakinyi si ikintu coroshe kubabona muri community yacu y'abarundi bivanye yuko basuzugura akazi ka media kuko bavuga ati akazi ka media bari abantu n'abamaraya bari abantu ntago bubaha Imana bari abantu bakoze ibi bintu ingo zabo zishobora kuzokononekara hariho novuga ngo hariho ab'Imana yatoranije buri bikorwa byose hariho ab'Imana itoranye bifite benevyo ariko kandi Imana ivuga ati mugerageze no munsi ishobora kuba ndi kumwe n'unanyota ariko ejo agafatirwa n'ibintu runaka Imana ikamfasha nkabona uwundi cyanaje nkafatirwa bakabandanya abatugaya ni benshi abatugaya ni benshi abavuga yuko ataco tuzokwimarira ni benshi ariko naje hariho n'abanyandikira hariho n'abampamagara ariko ndababaza ikibazo kimwe gusa wewe uri murakora ibirutibi urantumira nanje inze ndakujoyininge cyangwa ndagufashe dukore rero yuri murambwira ati ibi bintu nta bwenge mubishiramo kandi nawe atacu uri murakora cyambona ahubwo ngaho hari ikintu wewe ubwawe uri murabimbwira ububura kuko nawe ufise ikiruti ico je ndi gukora kizane ugishire ku meza uvuge ati iki nico kizoteza igihugu cacu imbere iki nico kizomenyekanisha community yacu ko duhari hano muri Australia tugihugiremo tugire rujya runani noneho n'abana bacu bazokure bavuga ati papa mama bari hajya ibikorwa bakoze nibi biraboneka nico novuga inyisho nziza cyane hanyuma ngaruka kuri mushiki wacu hano wavuze yuko ufite abana babiri kandi umwe aracari muto cyane ariko kandi nko tubizi bino bikorwa bisaba umwanya munini cyane wewe ubigenza gute mu gihe ufite abana nk'aba kuko kuva mutanga ibi bikorwa nta filime tutarakubona kandi bisaba umwanya munini cyane mu gutegura mu gusoma amascript cyangwa ibyanditswe n'ibindi nk'ivyo wewe ubigenza gute mu gihe ufite abana bakiri bato bagukeneye iminsi yose ko muri kumwe ubigenza gute kugira ngo uronke umwanya ubwo gukora bino bikorwa wisanzuye nico gituma bakubwira ati ikintu cyose iyo ugomvye kwitanga uritanga kweri ndabigerageza uko bishobotse kose kugira ujya munsi ugere nabaye kubera mbanzi nyene ko buri weekend dukeneye gushutinga kandi mba nkeneye nyene kuba nzi ko weekend nkeneye kubikora rero muri uwo mwanya kubera mbanzi weekend nkeneye gushutinga menya vya bindi noba nkeneye nukoze muri weekend nkeneye kubikora mu misi y'iki y'imirimo hama nkaheza kubikora mu misi y'imirimo hama muri ya weekend ekazogera atana kimwe kifatiriye bigatuma rero ariho haho ndonka umwanya kubera everyday mama mumbona nyene misi yose murakoze cyane hanyuma imbere yuko ndababaza ibibazo bijanye na filime maze gukina mwese muri abakristo ivyo nkanje ndabamenyereye ndabizi ndifuza kumenya n'abandi barifuza kumenya aho musenga bamaze kubona mutangukina filime nk'izi bavyakiriye gute muravye
vyakiriwe gute mu bakozi b'Imana barongoye mu basenzi musenga hamwe nko ku ruhande rw'iwa nk'umuntu w'umupapa ufita urugo vyakiriwe gute bwa mbere na mbere? Mu by'ukuri ico ni kibazo ciza cyane kandi ndashimye ko umbajije ico kibazo. Icambere kimwe je novuga ati kuva mvuka ndi umukristo kuko navutse kuba kristo kandi naje ndakunda Imana. Mu by'ukuri na Bibiliya ndayisoma ko nta uyisomera. Cyarabaye challenge cyane mu muryango, icyo nta wogihisha. Nta muntu n'umwe novuga ko yigeze asapota ibikorwa turi gukora, ahubwo barabigwanya n'ubu barabigwanya kuko mva muri famiye zikijijwe. Ariko jewe ikima intege ni kimwe, ikima intege Bibiliya ubwayo iravuga ntugacire urubanza mugenzawe kuko nta bushobozi ufise bwo kumucira urubanza. Iyo rero unciriye urubanza nanje ntararugucira ca numva we ko wandengereye akarimbi, ntaca bikaca bintera gutuma ntiyumvira cyane ibyo uri muravuga, naho woba uri umuyobozi wanje mu by'imyemerere, naho uri umuyobozi cyangwa umuvyeyi wanje, ahubwo impa agaciro cyane kuvyo Imana yavuze dukwiye gukora. Kuko namba Imana ivuga ko turi abana bayo, Imana ikaba yararemye isi, urebye iyi si urabona iratangaje cyane gose uko Imana yayiremye. Na Bibiliya ubwayo iravuga ati tube abahimbyi, aba creators. Bisigurwa rero imirimo turi gukora ni kuba umuntu w'umukreator, guhimba utuntu turyohera abantu. Nk'umuntu w'umwigeme nakuri umumama watubwiye ko ufite abana, hariho rose zimwe bisaba gukina, bigasaba yuko wambara impuzu ikwiranye n'ico uri kurakina, nk'akarorero impuzu ngufi, kandi uri umuntu ukijijwe. Ndi kuri ca kibazo nyene nabajije, ntabwo ndaja kure yiwe. Wewe ndaza abakuvuga ko baba benshi kuruta abavuga umuntu w'umugabo, siko biri? Wewe rero vyifatamwo gute? Bimeze gute? Ubihingura gute? Je kumvuga umvuze nkabandanya igikorwa naco bingira jewe. Kwambara impuzu ngufi ntibisigura gukora icyaha. Kandi ko urashobora no kuba wambara birebire ugasanga urakora icyaha, uri umunyavyaha wa mbere, kandi ugasanga mbere unakora ivyakuruta na wa wundi yambara bigufi. Niko biri. Kandi kuvuga ngo kuba umukirisi ngo nivyo bisigure ngo urumva ngo ntushobora gukora movie, urumva ngo bugayitse. Cewe sinumva igituma abantu bojajinga abandi banatari bo babare. Ariko vyarakubaye ko canke birakuba? Je biramba kandi abavuga baravuga, kandi niba ahubwo ndabasaba ahubwo bakomeze kuvuga kubera bama imisi yo kwiyongera kuba kandi bakama n'imisi yo kugira ubuzima. Nshuti bakundwa mwe murushiriza kudukurikirana, muvuge muhore ibyo mukora byose, bobo ntaco bibagira, ahubwo bazobandanye n'ibikorwa byabo kuko baremeza kandi bakizera yuko atakibi bariko barakora. Jupiter, unkundere ndakubaze kubijanye na filme ya mbere twatangwe kubona mushira ahabona. Filme wakinye uri pasteur, filme Nyota wakinye uri mama pasteur, niyo ya mbere twabonye kuri Ndaho TV. Iyi filme murindi zina mwayise abapasteri b'ibinyoma. Ndabizi yuko muri kino gihe amashengero y'ubu yabaye akayobera abahinga, ibibazo ni vyinshi, ntambara, ugwanko, vyose bisangahe mu mashengero, muzika yuko ari abantu bitirirwa izina ry'Imana. Mbega iyo niyo yoba yarabaye inyanduruko ryo gukina filme yitwa uko, canke yanditse uko, canke yabaye inyigisho kanaka mwebwe mwifuje gutanga bivanye n'ivyo tubona canke n'ivyo twumva hirya no hino?
icyo ni ikibazo cyiza cyane buriya hari abantu bakunda kuvuga ngo umuntu agira inspiration cyangwa aspiration yuko yakuze n'ibyo yakuze abona ni ukubwira ko je nakuriye mu miryango y'abantu bizera bakijijwe kandi ndasoma bibiliya nkuko nakubwiye ati ntawe yinsomera mu myaka mbayeho novuga ko maze kubona byinshi nawe we urabizi mu by'ukuri bivanye nuko uburyo twebwe abarundi dukorera imana mu by'ukuri ntabwo byerekana umuco w'iterambere mu buryo dukorera mu imana kuko urasanga bamwe sinova ngo ntibakorera imana hari abakorera imana mu by'ukuri ariko burya gukorera imana biba mu bikorwa kuko kandi twakuze twigishwa ngo baravuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye kandi udakora ntakajya sibyo ariko mu myaka yose mbaye irenga 25 ndi umukristo uko ngendera n'amashengero atandukanye yaba ari mu bihugu byo hanze yaba ari no mu Burundi mu by'ukuri urabona yuko ataterambere rinini rishitse ririmo kandi abakristo barakora kandi ni benshi twigisha kera nka je nk'udufaranga narakora njana nkatura amahera menshi cyane ndayazi kandi ari umuntu yose atura aba yazi waharura nk'abamemba bo mu ishengero baba batura ukavuga ati mu mwaka ntihabuze n'ibihumbi 10 by'amadolari ako n'akarorero none ibyo bihumbi 10 byagiye bikora iki urumva erega natwe twaraciye ubwenge no kwiga twarize ikintu cyose urakianalyza ukabona ishengero bakubise imyaka 10 n'itafari ryahongotse ntibararisubiza na sima yabomotse n'intebe ntizirahinduka kandi buri wa gatandatu buri wa Mungu bashikana apana gushikana gusa nibigira 10 dutanga bijamo nivyeze vya mbere tuzana uranyumviriza ndavyumva ariko ugasanga umwana w'ishengero akurira hahandi akicara hasi intumo zitumuka ukavuga none Imana ibyo dutanga kubera iki tutabona amatunda kuko na Bibiliya bivuga ngo muzobibonera kuki kuvyama muzobamenyera kuvyo bama rero bibonekana yuko mu by'ukuri abayobozi batuyobora mu bintu by'amadini ntago batwamira imbuto nta kuri kubarimo kuko abarundi iyo twizeye Imana turakora ndabizi kuko na jewe narabaye umuyobozi turabizi abarundi turakora mu mana turakora ariko abayobozi bacu bagenda baturatinga down every day niho rero twavuga ati rero reka niburi dukine history yerekana ko abayobozi b'amadini ari abanyoma ari abaswagaye uzobibona yihanure ko n'Imana iremera umuntu yacumuye akihanura batangura kumakinga progress bubakire abamemba babo kuko barakora bakore mu mpwemu no mukuri ariko bari kutwigisha imbere y'ishengero ngo turi mu mpwemu no kuri mu Imana yavuze ngo mutange ibi n'ibi ejo ngo ni by'abakozi b'Imana uraba wumva birenge nibo barigwa ujuta ariko arakubwiye bandanye ejo ukabona guze Pajero ukabona guze BMW ukabona inzara hagaritse amakositime meza ari we yambara twebwe abakirisu intumira cakubita ahubwo wo mukozi w'Imana ukacumutegeka ngahagaze mwaje imbere y'ishengero ngo uzoze uhahagarara wugurura ufata Bibiliya woza n'ikirato uranyumviriza navuga se none ubu bukoroni mu ijambo ry'Imana buzohera ryari ko n'Imana yavuze ati naje kubakura mu buslave kugira ngo mwicarane n'ibingomangoma vy'Imana so bibonekana rero ko abakozi b'Imana b'abarundi benshi nk'ibice 90% b'abarundi bifuza ko abakristo twoguma turabasirevu nabo bakomeza baduga erega natwe tugomba kuduga ndakumva cyane kandi abutahura nyota wewe nka mama pasa muri rya filme umugabo wawe aramwumvira ivyo yavuga ataraheza kuvuga aba wavyumvise no kumushigikira ukaba wamushigikira why kubera ni kubwiyo mpamvu nawe nyene se yatanze canke we mu gutahura kwawe
ufita ukundi kuntu nawe uba ubitahura bivanye n'ugutahura kubijanye na Bibiliya canke ivyo kwizera. Rega nivyo turiko turabona mwiki gihe mwibaza hari ibindi jarige mvuga ati waye baguma bavuga ngo oh turindireye umuhero uzoza uri mukuza ari umuhero uruta ivyo turiko turabona ubu mu mace muri make niyo Sodom na Gomora. no umuhero turiko turabona yaho ubona umupasiteri ashobora gupanga mama pasiteri ati genda ukore ikibi ndagushigikira ugasanga wewe umupasiteri woheje umugore wawe uzi ko agiye gukora icyaha kandi uzi ko no muri Bibiliya handitse yuko ntugakora icyaha mugo ugasanga ugiye gukora icyaha kandi uzi neza ko wama uri kurasoma Bibiliya bimaze kukubaho muri real life bimaze kukubaho kumbaho yego nkaho usengera ukabona ibintu by'amafuti nk'ivyo biba ivyo nivyo vyama biba kandi vyama biba buri gihe kandi nivyo n'amajeje nyene nibonera n'amaso yawe ntabwo ari inkuru mbarira si inkuru yo kuvuga ngo ngo nakungurazi ngo bimeze ukuntu amaso nibonera uko. Okay, ikindi kibazo kumbure turiko turarangiza ku bijanye n'iyi filime ya mbere reka mbaze musheke wacu Nyota mwese murabakizwa wewe hamwe na Jotel muri abakizwa hanyuma mwifuje gushikana canke gutanga message mu buryo bwa filime mbega iyi message yoba yakinywe mu buryo bwa mpwemu yera canke ni filime yoba yarakinywe mu buryo bw'umubiri bivanye n'ishavu mufise kuvyo mumaze kubona? No, ntabwo twakinye kwereka ubwishavu kubera tuvuze ati dukene kubera amashavu wasanga dukinye ibidashoboka. Twakinye ku bwa mpwemu yera ntitwakinye na mpwemu w'Imana. Ntitwakinye ku bw'abantu badutahure batwumve. Ntitwakinye ku bw'abantu twakinye ibiriko biba ku isi. Nawe ni kuyibona Miss Jotel. Filime yakinywe muyobowe na mpwemu w'Imana canke yakinywe kubwishavu byinshi ritewe n'ivyo mubona mu bapaseri ba kino gihe? Mu busanzwe ishavu ntiryubaka kandi bagira ntibana kandi ishavu ntiryigisha. Sivyo ubundi iyo ukoresheje ikintu cyose ishavu ntawe upfugeze kuko buri muntu burya twese hajya turafise ishavu ntawe utarigira n'Imana irashavura ariko tubanze tuyisabe ntinashavure muri aka kanya kuko ivy'Imana byo bimera nabi. So je novuga mu busanzwe mu by'ukuri twakinye sinovuga ngo twoba twakinye ku gashavu canke ngo shetani abidutegetse kandi sinoba novuga ngo twoba twarakinye ngo kubera ngo twoba turongowe ngo na mpwemu yera. Mbega mpwemu yera we tugendana nawe buri munsi kandi mpwemu yera ni watuyobora. Mpwemu yera ibyo yanka turabizi n'ibintu indwi ntawe utabizi. Icambere co ico Imana yanka cane n'ururimi rw'ububeshi sivyo? Ndibaza ntago twakinyerera ibintu bibeshe abantu badasanzwe babona ni ibintu bihappeninga muri real life. Gusa message twagombye gutanga nitwovuga ngo abantu b'abakristu ngo boba barakozwe kw'ivyo bintu ngo nitwebwe gusa ni beshi ahubwo abari bo bose n'abatarayibona bayirebe canke basanzwe babona n'izindi ziruta nizo twe twaba twarakinye nabo basubiza ubwenge inyuma biyumvire mu vy'ukuri. Murakoze cyane mwebwe mwese mwiko muradukurikirana mwumvise impamvu canke inyanduruko yatumye bakina filime ivuga ibijanye n'abapaseri b'ibinyoma canke abapaseri b'ubujyagi. Barasaba rero bashimitse cyane gose yuko umuntu wese akorera Imana mu nzira zo kubesha canke mu nzira z'ibinyoma ko yohagarika kuko ikinyoma ngo si ciza ngo kuko ni Imana ikintu ca mbere yanka ngo ari ururimi rw'ibinyoma. Reka tuje kuri filime igira kabiri. Filime igira kabiri mwadushikirije ni filime itubwira ibijanye n'umugabo yisambwirako nk'intungwa. Ni filime yakunzwe kuruta na filime ya mbere. Kubera
ndibaza ni bimwe nyene nakubwira uko umuntu akura areba ibiri muri society cyangwa biba muri communauté mu by'ukuri abantu b'abanyafrika novuga ko twateye imbere cyane